ariko mukobwa kubera ko urukundo musigaye murutisha amafaranga. Urukundo rutagira amafaranga gojoshwa n'iki? Nakeya. Ndakugira inama. Iyo kayishire mama wawe nawe arayikeneye. Temji, Gatamuka amazuru. Kuri ngaho. Nenze umuntu. Temji uvuze ngo? Nenze umuntu cyo navuze ngaho kitumvikana niki. Temji ubu nyene urimo uratitura imico nakaranga uvuga ibintu nk'ivyo. Uvuze ngo? Ndakubwiye ko nenze umuntu. Yamaye. Ubu nyene uratushikana bisubiramwe n'ahantu haguma haca abantu nkobo. Ubu ntuziye ko bagufunga ukaguma uvuga nyene ngo wenze. Atutse twazibanda bigusobanurira neza kuko ndumva wabitahuye nabi. Okay. Ndafise abantu bari bameze nk'abantu nyene babavye kuri jewe. Gusa bagiye bavuga ati none bijya bintu kina bijya bintu gira gute si vyiza bireke gira gute bakabona umenga basi kubijamwo ni nko kugira gute mama wumva abantu bitwa mu Kigarama abakobwa bidandariza bakabona umenga ni nko kwishora ni nko kuri 11 mu Kamenge hajya nyine ku urumva uri ngaha bakubwira ati mu Kigarama ugeze bujya bakacavuga ati no kuri 11 rero ni nka kujya babifata nje ncinjira muri comedy bambwira ati wewe karabaye uratwayinda wowe karabaye uranduye umugera Oh yo nageze Ngozi the ship aho Mr Recorder Mr Meat Kimararungu Love in Town ububeshi umukozi wo munzu Mr Fasha warafashijwe Mr No Santima I support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that support my job only nageze kugasaka ka Inarunyonga murabona hano mpagaze Naragira ko mbavuga naragira ko ndabavuga kubera ko bamaze gukora ibintu byinshi bitandukanye bamaze gukora amateka ameze neza cyane so guys bakunzi ba Star TV ntamvuga ati fasha warafashije kubera ko twese tubaye kubera ko twafashije avadoganyira gere exterieur de veganye sedore intérieur rero je nafashe ingendesho y'abandi atari yanje kubera ko je nta mafaranga ndagira kugura ingendesho ndavuga ati Mazimisi mbona abana bari gukora mazimisi mbona imisore n'inkumi bari gukina comedy zikaze uno musi timu ihari ikaze niyi ndaza kuyivuga izina mu kandi kanya ariko biri kose iyo umuntu ariko arakora ibikorwa iragize umushigikira umwereke yuko kumbure n'ibikorwa by'uri kora bishigikira rega muri ko murabirengagiza mubazi ndazi ko mubazi mumbabarire cyane kenshi nkunze kuvuga cyane ariko icyo no gusaba gusa reka dukwiza ibihumbi 100 kuri Star TV dene bano bavandimwe nahamagaye mu bwa Star TV namanda babwiye ati avado gagner la guerre extérieure tuganye vyacu ure turi Ngozi muca mubibona turi Ngozi ndi kumwe n'abantu batatu ariko si batatu turi kumwe n'umuvandimwe ngaha w'inkofero yambaye n'inkima y'akazi ni cyana ciza nyene cy'Ingozi gisa neza cyane n'umuvandimwe ngaha so sinovuga byinshi ariko nibaza ko byinshi tuza kubiganira nabo kandi cyo no gusaba gusa kikiganira utakiravye zobura umwana mubi ntabwo uzoba ukunda iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi so rero natevye ukuzi Ngozi ndabifashijwemo n'umwe mu bantu bavuga ko akunda kunshigikira bamwita Hussein manager yaranshigikira ndavuga ati ari abana nkeneye kuja gushigikira hariya shira akantu ntume ndonka na isosi reka rinde bakira mu bwa Star TV n'abakomeje bakaze cyane n'abakomeje barenze cyane n'abakomeje mu gihe ufise stress zivamwe stress zikagenda nyene ubundi zikigendera zigasubira iyo zavuye bibaye ngombwa zikanajabuka n'imbibe zikava mu gihugu cy'u Burundi zikagenda mu Rwanda cyane zikagenda muri Tanzania so reka renda bakire anyway kugira tubakire mu bwa Star TV sinzi ariko umukomeje je mbafise ukuntu ndamwakira nkamuhereza micro je nkahita mbamo murakoze Yeah, it's good. Ariko mukobwa kubera ko urukundo musigaye murutisha amafaranga. Urukundo rutagira amafaranga gojoshwa n'iki? Nakeya. Ndakugira inama. Iyo kayishire mama wawe nawe arayikeneye. Temji, Gatamuka amazuru. Kuri ngaho. Nenze umuntu. Temji uvuze ngo? Nenze umuntu cyo navuze ngaho kitumvikana niki. Temji ubu nyene urimo uratitura imico nakaranga uvuga ibintu nk'ivyo. Uvuze ngo? Ndakubwiye ko nenze umuntu. Ubu nyene uratushikana bisubiramwe n'ahantu haguma haca abantu nkobo ubu ntuziye ko bagufunga ukaguma uvuga nyene ngo wenze atutse twazibanda bigusobanurira neza kuko ndumva wabitahuye nabi okay urana hajya ahantu hari umuntu afite ideni ndamunenze niyo mpamvu nakubwiye ko nenze umuntu yeah
Wakunzi wa Star TV mugoma amashibaje. Ubundi yavuze ati yenza umuntu. Anenze umuntu. Anenze umuntu. Wewe ugira umuvugira ibintu nabi. Anenze umuntu. Reka magara waretse kudo umuntu ariko arahamagara n'ibiki kandi turi mu kazi. Avuze ati anenze umuntu. Yes, tukumure n'abantu batatu turahera kuri no muvandimwe ari hano. By the way reka nshira kamikro ngani baza kwaza isauti riza gusoka neza cyane. Murabona n'abantu batatu. Niyo mu bakomedi bariko barakora cyane. Uno muvandimwe muramubona amarori ukacibona n'umwigeme ngaha n'umuntu yambaye ishapo. Ikibazo cya mbere ndaza kukibaza ni cya kabiri ndaza kukibaza wa kabiri ni cya gatatu ndakibaza hariya. Reka tu presente kumbure uwo natangura biraza kugusa neza cyane akira kamikro papa. Ya committee MG King of Bad Face Murundi yarombiye igihugu n'abavyeyi. Ndibaza Ajya wararumbye cyane. Nyene warumbiye igihugu. Narombiye igihugu n'abavyeyi kuko akora k'abavyeyi. Kubera narombiye igihugu n'abavyeyi. Warabarumbi. Umuntu bavuga ko yarumvye mu gihe kenshi iyo umuntu yarumbiye muhira nk'umwigeme aba yasaziye muhira. Uno munsi washaje warumbiye abavyeyi wasaziye abavyeyi. Basi oya sinarumbiye abavyeyi. Sinarumbiye abavyeyi gusa narombiye igihugu n'abavyeyi. Majambo makenye ne byarase. Cange nutahura ikirumbo icarico. Cinzi umukobwa yarumbiye mu rugo n'umuntu yabuze umugabo nyene yashaje. Ntaco remwe uyu mwanya hariho n'umuhungu asigaye arombera mu rugo. Naciye ndumbira igihugu n'abavyeyi. Ariko abuze iki kugira uve muri ico kirumbo namba ari kirumbo. Kubivamwe urumva si buntegeka. Nkuko nijanye mwe nije nzivanamo. Ego. Yes, bano bakomedi bararenze. Mwavyumvise tingo yarumbiye mu rugo. Turi kumwe n'umwigeme ngaha. Nawe mumera kamikro. Sister nawe umeze neza cyane gose. Ujye mbonye umwigeme ariko arakina bino bintu anumva nyene ndabiryoherewe cyane kubera ko si vya bose si benshi babijamwo si benshi banabikunda canke bubahwe kubijamwo. Karibu cyane mugambi ga Star TV for the first time. Navuze ati reka nze kubashigikira kumbure mbane namwe je nje gushigikira umuntu cyangwa umanda mushigikira. After this nzo kumanda bashigikira kandi kubera ko je yo nishizemo ikintu nuko umutima wanje wandekuriye kugikora abanumva no gikora. Karibu cyane we presente kumbura abantu ariko badukurikirana nibaza ko baca banakumenyera hano. So murakoze banyitwa Beni Anezeko. Beni Anezeko. Eyo. Umwana w'ingozi. Yego. Amaraso yose jana kwijana ni ingozi yo kwivuko kwifishi y'umuryango. Haje no kwifishe biranditse ko hose. Cyane. Ingozi kugasaka. Harano bita hariya anye ku ruhororo. Ku ruhororo oya na Ngozi province Ngozi commune Ngozi. Okay. Uyu numwigeme nawe asanzwe agize ino team. Turi kumwe n'umutipe inkima niyo abayiyambariye. N'ubu unyu kuno kenshi niko abayiyambariye muri comedy nyinshi dukunze kubona. Umutipe nawe tumwakire bamwita Mr. Ives. Ndumva urahejeje no Jena nahejeje. Uje umuntu wamaze kumumenya. Bitumuvuga nyine. None wowe kenshi misi yose urimo urakoresha ibiganiro bakavuga umubakora ko nkuko nyene. Erego unamufashe nka sister wiwe. Ngozi. Abakobwa bacu twe turabubaha kandi turabagaciro. Kandi mwambwiye ko muza kunyakira ngo hari imbeho nyinshi. Ne tukwakira iziki. Ikintu kimara imbeho hajya n'igiki. Ikintu kimara imbeho kwifuka imbari. N'ubureta. Hotel ndibazi. N'ubureta. Buriya bureta buriyo. Iyo ubwifuse ntibumara imbeho neza. Wewe kuri wowe. Uchuguri koti. Hari ikindi kintu kimara imbeho numvise. Cha turaza kuciga ko ndibaza. Ico kintu. Gusa Ngozi menga nta nimbeho igihari buke. Imbeho irahari. Je nkizi Ngozi bambwiye ati mutama. Birasaba yuko utwara umupira w'imbeho kugira imbeho nibe nyinshi cyane. Rero wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ushonje wese agiwe. Ushonje wese agiwe. Rero nyimbaru utwo ubukeneye ubuje twitwaje hano turakira ingenzi neza ariko kubijanye n'ubushuhe navyo rigwanako kabisha. Yes, uko biri kose je nibaza ko turi kumwe namwe najogira dukorane kumbure twungurane byinshi bitandukanye. Ndumva shaka kumenya kwanza iyi ndayite team Ives cyanye ndabite ko musanzwe mukorana nyene mugakora akazi bisanzwe. So Mr. Ives izina ry'umuntu ni jewe ariko team ni Mr. Ives 257 aho
ubuvuze timu yose ariko mu gihe uvuze Mr Ives gusa ubuvuze izina ry'umuntu rero timu ni Mr Ives 257 yes uno munsi novuga ko kugira ndabarondere nuko nabonye byinshi mu bikorwa byanyu aho bigeze nuko mubikora ni ibikorwa bimeze neza cyane ndumva shaka kumenya ikirungo mumaze muri ko murakora byaje gute byatanguye gute kumbura umuntu ariko aradukurikirana nimba ari umunyengozi b'abanyamitaye b'abantu bafise amafaranga badashaka kuyikurako cyangwa usanga barabuze ukuntu bayatanga kubera ko hari benshi batamenya muri abo bantu bafise impano baba bifuza kumenya mbega mu mazikiringo kingana gute kumbure babona iterambere ryanya aho rigeze niba asanga aho yari kuye kugera hataragera kumbure bashiremwe imitaye kugira ribandanye ritera imbere karibu okay mu majambo make navuga ati twebwe aho twatanguye gutangura kwimenyereza ibintu byo gukina hari 2016 atanguye kera bakidandariza amafilme ku masede 2016 aho niho novuga ati twari dusa n'abavyinjiramo hanyuma menga 2020 niho twaja muri timu yitwa Eriko TV ndayibona iyo bisa nkaho basa abantu benshi batanguye kutumenyera ko turi kabisa turakora mu nyuma nahone biza kuba ngombwa yuko tujya gutangura ibyacu navyo natwe tureba ukuntu twogira iki twokwigwanako kuva dutanguye ibyacu no kuvuga turamaze umwaka tukwije muko kwezi kwindwi ariko fatiye aho tugeze turashima Imana kuko umuntu wabaye mwiza cyane kabisa mumaze umwaka n'inusu ikibazo ndacerekereza kuri uno no munsi iyo tumaze mu kintu umwanya munini tukatufise intambanye cyanye kumbure tukabona ibintu nyene bitugora mu kazi kacu ka misi yose nashane bari bariko baradukurikirana ndiko ndabwira mwebwe kugira nze ngazi naje mu misa naje kugira mu bumve bano bashiki bacu ndetse n'aba brothers bacu kumbure mwumve byinshi novuga vyerekeye akazi kabo numva shaka kumenya intambanye mukunda guhura nazo na cyane hano mu gisagara ca Ngozi kuri mwebwe muri ko muri mu bikorwa canke muri ko muraki intambamye dukunze guhura navyo kwanza iyo uriko urakora ikintu atantambamye utaronka abantu baguca intege biba biboneka yuko ibintu uriko urakora nta naho vyo kugeza intambamye rero dukunze guhura navyo ni nyinshi cyane sinozidondagura ngo ndazimare yego ubu ni intambamye zirahari zirahari ni nyinshi cyane yego kabisa yes murambabarira micro si nyinshi cyane ariko reka bunze ndabafatira kugira vyorohe bambwiye sisuye kugufata sanga namwishigikije kubera nyene yes tukubona umwigeme kugaragara mu bintu nk'ibi ntiba vyoroshe mu ntara ya Ngozi bakwakiriye gute kuva utangwe kano kazi abenshi byarabatunguye abenshi bampanura ndabivemwo ndabihebe ariko je kubana bigiyemwo mfise intego mfise ico nshaka kugerako ntabwo byonca intege ho hari ico wishimikije mu byo muri bimwe umaze kugerako vyotuma wumva buri muntu wese akubwira bivemwo wumva umenga ivyo akubwira ntavyo wumva bicanga bigasoka nino yes je ubu ahangeze mama sinze kumugora ngurira isabune sinamugora ngurira korogate sinamugora ngurira ikingura amavuta yo kwisiga ubu ndagira guca n'umufana akambwira ati tora 10000 tora 5000 bivanye nabo babona nyine babinezererewe muri uwo mwanya je sinzoza kwita kuri bajya banca intege sinzoza kwita kuri bajya bambwira ngo iyi nzira urimwo siyo je cyo nkora ahubwo ajya amajambo bambwira ngantu ngo uzohatwaririnda ngo ahantu ngo uzohabera ikirumbo ngo uzohabera ikirara no je wicunzi nuko ufise ico nshaka kugerako kandi atari amajambo y'abantu azotuma ndakigerako ahubwo ari ngira ngo novuga ngo ari gukora cyane Imana nayo igahezagiye kabisa bari ivyo ukora kumbure bishika yo babikubwiye kumva nawe wigaye kuba ubikora canke ubundi byose ubona ko ari akazi je byose mbona akazi kubera ko nta kintu nokora mbona ko atari akazi kabisa kano kazi ukora uri umwigeme waragashije n'umuntu yagupushije aragupusa ati jya muri kano kazi cyane umutima wawe wenyene no wavuze ati jenegeza kuja muri bino je n'umutima wanje wabishatse kubera ko iyo kenshi ugiye mu kintu ari umuntu abwati jya muri iki kintu ntabwo bari ivyawe
ni nko kuba umunyeshuri ukopera jewe rero nagiye mu ishuri njyanye no kwiga no kurondera ubumenyi nico canzanye mwakano kazi ariko no kwiba ngo hari abantu ngo vyorohereza ugasanga ngo ari ivyo akamenya no nta mugisha ububiri sivyo Gaives Neje ndo musoma gashaka aje warangije ishuri uzatirishije jewe birazwi yuko ahubwo amashuri ndayahejeje uwo mwaka nyene no mu guheza ahubwo ndinze mpeza ro gutrisha gusa kuko jewe bijya abantu bavuga ngo kuboroka ngo kugira iki wapi je kubera umutwe wari waramaze kuwuzura ntivyari gukunda uvuga ati je nta handi mfise ho kuja ibindi yaba je ibibazo nabikora niyicarana sinari no kumara amashuri ariko muri exam urazi guticarana n'umuntu mwigana examen ntiwicarana n'uwo mwigana muga imbere yawe canke inyuma yawe haba hari abo mwigana urashobora kumubwira ati ebana weze urakubita agakiki nk'uku ushira bruyo harya antera gakude ine ngaho nubaho urabaho kandi neza cyane utumuhereza abamenye mugura amenye yes kabisa tukiri ngaha nyene je naje ngakubwira tubashigikire d'abord bagende bakore s'abonner wandike Mr Ives ni M n'urudome he ngoga kuna kuvuga ngo he mwavyumvise ni banditse Mr nyene babirangize ni kujya kuntu vya breve nyene uce wandika Eve Ives navuze mu cyongereza kubera yanditse mu cyongereza nyene Mr Ives ucushira ko 257 ukore s'abonner den uraye ibikorwa vyabo ndaza gupininga link yawo muri commentaire ya kino kiganiro ama den ugende kuraba ikiganiro cyabo si kiganiro plutôt uraza kwinjira muri kino kiganiro ugende kuraba comedy boya nabonye harabakina na film nyene ugasanga nyene bimeze neza cyane nudasanga bimeze neza tugaruka kandi muri site TV ati vya bintu ntibimeze neza nusanga bimeze neza tugaruka nyene muri commentaire uvuga ati bimeze neza ariko ntuvuge ngo bimeze neza ku muntu ubereka urukundo ubatemo urukundo so ndahera kuri Ives kugira duse na sibirebere tuza kuvuga kuko icyatuzanye ni kugira kwanza abakunzi ba Star TV nimbo hari utarabamenya bano bantu ndifuza ko bamenya biciye hano mu bwami bwa Star TV Ives muno mwanya umuntu yifuza kubashigikira gute nicyo ikintu mwifuza cyane kuruta ibindi byose canke n'ivyahe ibintu mwifuza kuruta ibindi byose karibu bintu tuba twifuza hano ku isi ni byinshi hariho n'ivyo dufata utanarose ariko reka tuvuge mu kazi sana mu kazi cyane ibintu tuba tubura ni byinshi cyane kenshi turakunda kugorwa n'ibikoresho hari n'igihe rimwe bicangana murazi ntawe uhora hiriwe usanga no mu bakinyi urazi bakinyi ntushobora kubajana kuri terrain kuko mutaha uko kandi no mu buzima bwa misi yose umuntu aba akeneye kubaho hari igihe bidusaba kuja gukorera ku matele ya kure kubera ko atadeplacement novuga usanga biratugoye kuko twakira ama message menshi avuye mu mihinga itandukanye y'igihugu canke hanze yaho batubwira ati nino turakeneye kubabona natwe tugakenera no kuja gukorera no mu zindi ntara canke no mu bindi bihugu ugasanga biratugoye kumva ziki z'uburyo n'amadeplacement ariko byibanze kubera ko turabino ahantu wavukiye nyine abari wanyu turiyaranja kubera ko twebwe turabakozi dukeneye gukora turazi icyatuzanye muri uyu mwuga twaje gukora umuntu iyo yiyumviriye kugutera intege arazigutera kandi ataziguteye ntibiguca intege kubera ko ubuzi iyo uri kurava niyo uri kuraja ibintu bikuru navuga neza imbere yuko izo ni ntambanye navuga yuko sanzwe uzi ku ruhande rw'iwawe turaza kubaza n'uwo musisa cyo turangiza nkabwira tuze turahanahana mikro ndakubaza utubazo turi TikTok nka tune nuko bizakugenda ikintu Ives akiri muto bakunda kumubwira ari umwana kumbure abana bari basanzwe bangana mu rungano bari kumwe bakunda kumutuka kikamubabaza n'icyaha arakunda kunyitura izina rubi rusesemuko kwavuga gute oya basije nakuze ndo umwana afise ururombo runini ururombo ni urutambi urukondo umukondo munini ururombo runini bakunda kumpamagara rombo nkumva kumenga ubwo ruzina ruranje n'ukuntu ariko Imana yarakoze narakuze rurayonga ese munda hetse wowe umaze kugenda mu gisagara cya Bujumbura yego ikintu wariye mu gisagara cya Bujumbura uvuye Ingozi ukumva kirakubihiye n'igiki for the first time ikintu nariye numva kirambiye
nta kidasanzwe ndajyayo kubera ko ngiye ngivyo nsanzwe reka dufate ko hari ivyo usanzwe urya ariko muri ico gihe wabifungura vyakuguye nabi mu nda igihe nabifungura byanguye nabi shana kuri nta na kimwe inda yawe yakira vyose mama ya mfise indandundi burya numva umuntu afise indandundi akariko sofi ibihwanya n'imyungu imyungu niyo ntareba ariko ibindi vyose ndimomorera nta urakubita bimwe bavuga ngo gutura amangati singeza ikintu Ives abantu bamuziko kumbura abantu ahantu tuba tubaye hari igihe bashobora kutwibaza ko ikintu nk'akanyibaza ko no bankundanye basi no bankunda abakobwa ariko muri ico gihe jewe nkaba niyizi ko ntabakunda hari ikintu Ives bamuziko ariko muri ico gihe we babona ko atari ko ari sha ivyo ndibaza nta muntu numwe bidashikira ico kintu ni gici bo nampe basha bavuga ngo ndarya abana sha nyumvire nawe kandi utabajya ego shano kandi biragoye kugenda ubwira umuntu wari we wese ngo ntabonja tumenga urafise ico wiyagiriye umego uri kurisigura muri ico gihe rero ucuceceka kibandanyiriza urugendo rwawe ubundi ababibaza ko bajya bakaguma bibaza nyene gukomeza kubajya kabisa Ives uramera micro mwigeme nawe kugira duse n'abasoze kumwigeme wacu ariko arakina neza cyane nanakunze uburyo ukinamwo kubera ko ukina neza kubera ko kenshi abigeme bashira muri bino bintu kenshi turaba hariho abasunikwa kugira kumbura abigeme bagaragare ugasanga barasunika kandi atavyo bazi numva shaka kumenya intambanye ufise muri kano kanya nk'ubuhoze umuntu akabwira ati woshaka kumbwira intambanye ufise muri kano kanya muri izo comedy cyangwa muri cinema nizaye kumbura hano ariko badukurikirana hari abaza gutahura izo ntambanye kumbure bagira ico bakoze karibu je nk'intambamye no mbona mwaka kanya no hura nazo nzi ko ndi umukobwa ndiko ndakura dufate aho kuza nk'umuntu akiyumvira ati je ngiye kurondera urya mukobwa naka ngiye kumurondera dufate nk'ubu ari nk'usanzwe abona nk'ibikorwa vyanje hama mba duhuza tugahuza hagera nko kubavye bakavuga ati umuntu akina comedy ntidukeneye umva hari nk'abavyeyi baba babona imbo bakinyura ijini babona uri jini nyene bakagufata kujya kuntu bakagufata kuri jini kandi bari film nago biba ari ibintu nyene ahubwo abantu batahura ivyo dukina ko dukine ivy'abandi bantu bakoze je nk'ico numva nosaba nk'abantu numva ko bobona ko nyene ataba ari ibintu nyene biri byimbitse biri ndani gose kuko hariho nk'umuntu dushobora guhura akantinya vraiment ukubera nk'ifilme no nakinye ndi jini cyane komedi nakinye imeze nk'ukuntu nakaze kwazamo nk'abana ngo ngurakara ntunga kaza je nanzi kutomvugisha ngurone ngukijya gitsira muri aba Mr. Ives tazirara umugabo wawe mwako kanye ya n'umugabo uzavumubura no nago wamubura mwana aramundeme ntabwo no mubura nindamubura nzovuga ati ubwo ariko bibona gute mu buryo bwa gute ku buryo utomubura tubwire sha rege imana yaremye ndababwira impamvu nuko imana yaramundeme ariho kandi niwe wanje nyimba itamuremye naho bwo nta buhari tubwire karete yawe mwana nta mukobwa mwiza buri umugabo apana kuvuga ico kubura umugabo si kuvuga ngo uri mwiza si kuvuga ngo uri umuntu wese afise imana yamwandikiye je nanje ndisiri uko imana yandikiye ahari none ko bavuga ko umugore akagufa kamwe magufa umugabo wiyo je mbya ko no ntabisi ubona nkaho nkubura urakabavukundi je ndakabavukundi wavuye mu ndi muntu tutazi kundi muntu nanje ntazi gusa ariho kuko sinaye kumuvomwe dahari ategerezwa kuba ahari ariho ahari nyene ni reka tumusenge yimerere neza ndamusenga umunsi ku wundi imana imuhezagire abeho yishimye kabisa ndaje mfise imitahe mfise inoti zanje ndakubajije ati mu kazi kawe numva ashaka guha inoti muri ico gihe ndaziguhaye umva wowe uzikoresha ikizo noti zo noti ikintu cyambere no zikoresha ndiko n'aba boss muri ko muraraba ikiganiro ni wowe nyene ndiko ndavuga urazanye inoti uraje kumubaza mu kazi kawe ushaka ndagufasha iki dusubize mu kazi kiwanje nkora mu kazi kanje ikintu cyambere nokora ko sabizo noti nogura kamera kabisa kuko nyimba muzati mfise kamera ni handi sinoshomera
harashobora kuba anniversaire bakantumira ati uraza ufotone simbura na 10,000 canke 20,000 yinjira ku mufuko kandi ntazoburi cyamfasha urumva aho ngaho uwo muntu yobagize neza cyane kuko wowe yobabona ko amfashije vyako kandi so bamfashije biri birebire nawe kera bakunda kugutuka gute jewe jekera agenda za kubabwira ivyanje jekera bakunda kuntuka kwa nafisi ijwi rinini cyane rubazi ubukebu bakunda kuntuka ngo nkunda kunywa ibiyeri byinshi nani biyeri urakubita oya nabi ngambe nangu inzoga je simunta nzoga kubera kino waziretse no nazese ne kwa numva ko umutima mutazishaka ubu ntugisoma ndasoma ifana yes turi kumwe na team iVest 257 niwe turi kumwe mu bwami bwa Star TV tubashigikire let me support these guys tubashigikire bavuga ati fasha warafashije kubera ko ufashije bano nawe uzofashwa kandi ntaho vyanditse ko umuntu agufashije wewe ujya umuntu agufashije nawe ari ngombwa umusubirize oya uramufasha hama Imana ikagusubiriza biciye mu bundi buryo hani ngozi mufatwa gute nk'abakinyi ba comedy hani ngozi ndicho mbona bamwe barabinezererwa abandi nabo kamenga ni nko guhemuka benshi befatira nko guhemuka harabakwanse utaratangura gukina sinema mwarabagenza ariko utanguye gukina sinema canke comedy uno munsi mutavuga rumwe oya gusa ndafise abantu bari bameze nk'abantu nyene babavye kuri jewe gusa bagiye bavuga ati none bijya bintu kina bijya bintu ugira gute si vyiza bireke igira gute bakabona umenga basi kubijamwo ni nko kugira gute mama umva abantu bitwa mu Kigarama abakobwa bidandariza bakabona umenga ni nko kwishora ni nko kuri 11 mu Kamenge hajya nyine ku bube urumva uri ngaha bakubwira ati mu Kigarama ugeze bujuma kacavuga ati no kuri 11 rero ni hakujya buba bifata nje ncindira muri comedy bambwira ati wewe karabaye uratwaye inda wowe karabaye uranduye umugera wowe karabaye ntibashire mu mutwe ko ikintu kikujanye wewe atari kujya gutwarinda nshaka gutwarinda sinoja gukina comedy oya kandi abaterinda ntibari muri comedy abaterinda ntibari muri comedy abonera iyo ndasa abafana banje sabo dukorana abandi ba brother banje basisinze abantu bafata kutariko banse icyo nobwira abantu ko bobona ko arakazi akankora nakazi nkakajya ujya mukobwa wundi ava muri agatonda ku isoko kudandaza kandi yabukora nanje ndava muhira ndakora kudandaza impano yiwanje yabukora muri hotel ntibovuga ntibokwa ya nibonyanze bovuga ati ari kugatonda hupfa gusa ubuntu ndakina comedy babona ko kumenga ndikirumbo siko biri ikibazo cyanyuma bwira cyo dusozera kuri no muvandimwe uri kuritegura gute mu kuba convaincre bari abantu novuga yuko bamaze kuguha yindi sura kwera kurumva ko wabuze abantu b'abavyeyi novuga ko bisa yuko baguciye mu muryango mu bundi buryo uri kurakora iki kugira uba convaincre uvuga ati kumbure ivyo nagiyemwo sivyo nkuko muvyibaza jewe ico nshaka kubereka nshaka kubereka yuko ivyo nagiyemwo nafise ico nangiye kurondera shaka ko umusimana hahezagiye nkashika nko kundoto zanje hari ubwo gushobora gushika ko bigasaba ko mwicara hamwe n'umuryango nawe unda kwankharazamwe muri wa muryango ntasigara inyuma oya araza nawe agashika kicara mu bandi mu muryango nawe akavuga ati uyu munsi uhabaye kubera naka kubera atakindi yakoze kabisa turahereza micro no muvandimwe nawe yicaye ngaha aheruka kurangiza ishuri fete yarabaye papa wapi ntiraba ahubwo izoba batemwe imitahe nyene tuzoduge twese nyene tutahe izoba mu December ahubwo ni kuraba nyene bakashika bakanshikiki na team iVest zakora ikintu oya iyoyo novuga ngo ni nka karanga muntu kujya aho geze hose bakwaga karanga muntu iyoyo birazwi ni hizobiri badutemwo mutemwe umwana yararangije ishuri nubwo yatirisha cyane rega burya nabwo nubundi bwenge bujyanye kujya munsi bazoma ka diplome ni hazoba handitse ko ngo naratrisha oya bazokwandika ko nyene ko aronsa nyamanota nyene byo gutrisha urumva bya bizi abo twiganye bro anumva shaka kukubaza kino kibazo ku ruhande rw'iwawe intambanye kubera ko zikubako nizibako bari hariho izo musangira numva shaka kumenya intambanye kuri wewe ku ruhande rw'iwawe kumbure je nimba ndiko ndabaganiza kino iganiro twagikoze ukumenga turatekanye
kwa registre kugira kwanza ndabashikirize bano basore mu bashigikire nizi nkumi ibisigaye ibindi biganiro muzobona azoba ari gutatagura amatwigendera numva shaka kumenya intambanyi kuri wewe muri rusange muri kano kazi musanzwe murimo ya je nk'intambamye munze guhura nazo novuga ngo abantu baranciye intege kwanza nkitangura gukora ibi bintu kuko abantu batanguye kunca intege bambwira ngo ntaco nzovamwo ndiko ndatumwanya yani bambona nk'umusazi gusa mwe uyu mwanya ahantu ngeze babantu banca intege ubu nibo bariko baranshigikira yani bo bariko barashaka kunyereka urukundo batanyereka nkitangura bariko barunyereka ubu kuko aba ndanca numva ko iyo abantu baduciye intege reka dukore kumbure babantu baduciye intege no bazogaruka kwa abafana bacu ya we kora ufise vision y'ikintu ushaka gushikako kuko ni wakora ufise vision nta gituma Imana itazogushikana aho ushaka mugani wakora uvuga ati je ndiko nkora nko kwiryohera nyene nta birenze uzokwama muko kwiryohera nyene nta hantu uzoshika numva shaka kumenya uno munsi naje nuvuga yuko naje nkuje kuba supporting kandi ni ikintu niyumviriye je mu mutima wanje ndavuga ati reka let me support these guys kugira kumbure nabo bagira aho bifuza kugera muba muronka support y'abandi bakinyi bagenzi banyu nuvuga mu gihugu habi Bujumbura habi Ngozi support koko murayironka nkuko muyifuza kuri bo ya ku kintu kijanye n'abakinyi support turayironka ahubwo support tutariko turaronka